Ikigira umunani naco co gufasha guhindura ubuzima bwawe muno mwaka nuko wokwicisha bugufi ukemera ugatangurira hasi. Ndakuramukije nongera ndagushimira cyane kubona waduhisemo kugira ngo dushobore kuganira. Je ni Jeff Habyarimana, ukaba udufatiye mu nzira canke ari ukitubona canke uri mushasha, nukuri ndakwinginze nturengane utagize subscribe kuri no chaîne kugira ngo urama video menshi tumaze gukora, aho twatanze ibintu vyinshi nizera neza yuko byoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushaka kwiterambere. Uduhe like ukunze ivyo tuvuga, hanyuma wongere active na cloche de notification kugira ngo uzohore wumva ama update canke ibiganiro bishasha bizogenda biraca ngaha. Ndagusaba naco nuko utokira hagati no video uyumvirize kuva mu ntango gushika ahigiye guherera, kuko kubisanzwe hagati na hagati niho ikiganiro kiri, niho ibintu bihambaye biri, niho nibaza yuko ivyo tugiye kuvugana hamwe ubandanije ukumvise ikiganiro uza kubitahura neza ukuntu bimeze. Nkaba nongeye kuguha ikaze. Ikibazo rero kihari uno munsi kiragira kiti, kubera iki ugwaruka rudashobora kwicisha bugufi ngo rutangurire hasi rukore imyuga mito mito, rukore bya bintu bito bito kugira ngo rushobore gushika kwiterambere. Diplome zirishe ugwaruka rwinshi, diplome zirisha abapapa benshi, diplome zirishe abamama n'inkumi nyinshi. Kubera bavuga bati jewe na diplome yanje mfise sinshobora gukora kano kazi, ni gato karandengeye, sinshobora gukora mu vyondo birandengeye, sinshobora gukubura, aho ndiko ndavuga nk'uburorero, sinshobora kuvandereza, sinshobora kudandaza amagi kwibarabara, sinshobora kudandaza amavoka, sinshobora kudandaza amafi canke sinshobora gutembereza amafi. Ugasanga umuntu yishwe na diplome. Abantu benshi baribwira bati jewe na diplome yanje mfise ntegerezwa gukora mu biro, sinshobora kugenda gukora akazi kariko kose, sinshobora gukora ikintu kigayitse. Kumbure abantu bontwenga, babandi twiganye bontwenga, wagwaruka nkwanje gontwenga, abantu tubana muri quartier gontwenga. Ugasanga umuntu afanye isoni, ariko iyo soni nyene ntirimukijije yanzara afise canke ntirimukijije bwa bukene afise kugira ngo ashobore gushika kwiterambere. Reka ndakubwire gatori, mu kinjana ca 19 wariga uhejeje kwishure wacuronka akazi kubera abantu ntibari bwagwire, kandi isi yari ivuye mu ntambara, bari bakeneye abantu b'abakozi benshi kugira ngo ubutunzi bw'ibihugu busubirane, ibihugu bishobore gusubira gutera imbere kubera amafaranga bari bayasize mu ntambara. Kandi abantu murazi yuko bafuye benshi muri izo ntambara z'isi. Rero wapfa guheza ishure wacuronka akazi, wapfa guheza icyo cyose waragira formation, mbere naho utaba wize ushaka akazi warakaronka. Ariko muri kino kinjana tugezemwo abize baramaze kuba benshi, ubuzi nabwo bwabaye buke kubera n'abantu bariyongereye. Kino kintu rero abantu benshi ntibakunda kuciyumvira, abantu twarabaye benshi, ubuzi nabwo bwarabaye buke kubera abantu twabaye benshi, kandi abize nabo ni benshi. Nukuvuga isoko ry'abantu bize ryarabaye rito, ryaragabanutse kubera abantu bize babaye benshi kandi n'abantu bariyongereye. Ariko rero bino ndiko ndavuga canke bino turiko turavuga, hari abantu benshi bavuga bati twebwe ntitugiye kuronka akazi, twebwe ntitugiye kuronka ayo dukira na tumira, diplome kumbure turazifise ntaco zitumariye, none tugiye kubaho gute? Kubera rero kwanka kumanuka canke kwanka kwicisha bugufi, ugasanga imisi yose nguyo mwibarabara mwamuhura kuva ku wa mbere gushika kwa Mungu, ariko afisha amadosi ariko ariruka kurondera akazi. Nguye amariko arasaba amafaranga ya bisi kugira ngo yiruke aho yumvise bariko bararondera abakozi, kugira ngo aduge ruguru adepose muri ONG kanaka. Ugasanga ikirato carahengamye, ugasanga ipantaro yaraheze, ugasanga ishati ryaraheze. Uwo muntu vyaranse yuko yicisha bugufi. Kubera iki? Kubera ya diplome yiwe afise. Ariko ugasanga sikijuju, ugasanga n'umuntu afise ubwenge, mbere ugasanga mbere bijya yatsindiyemwo ishuri canke bijya yaheje mu ishuri sivyo vyonyene ashoboye, ugasanga arafise n'ibindi bintu byinshi ashobora kuba ashoboye, ashobora kuba afise ibindi bintu byinshi yoshobora gufasha igihugu, ashobora kuba afise ibindi bintu byinshi mu mutwe yoshobora kujamwo agakora, iyo secteur igatera imbere canke ico gisata kigatera imbere, mbere kigafasha abiwe
kigafasha umuryango wiwe, kigafasha mbere n'igihugu. Ariko kubera iki? Kubera vyanse yuko ugwaruka rwinshi rwicisha bugufi ruguma muri bwa bukene. Ugasanga ngo diplome yanje n'ukuri ngo ntibishoboka ko nogenda gukora kariya kazi. Ugasanga ngo diplome yanje umuhaye nk'umutahe wumva 500 aho kugira ngo ayo mafaranga ni make cyane. Mugabo wibuke yuko hariho uwundi muntu yarakeneye 50,000, yarakeneye 10,000 gusa kugira ngo ashobore gutangura umutahe wiwe, kandi uwo muntu ntagusumbye ubwenge. Uwo muntu mbere ashobora gusanga ari umwiretre atize atakiye no kwishuri, ariko ugasanga akeneye 10,000 gusa kugira ngo ashobore gushika ku iterambere. Akeneye 10,000 kugira ngo ashobore kuba umiliyarderi. None wewe kuba ufise diplome kandi ufise na capacité intellectuelle ushobora kuba ufise, ugashobora gusanga ntushobora gushika ku iterambere. Vyankiye abantu benshi rero ndiko ndakubwira kuri no munsi muri kino 18 ndiko ndakubwira vyankiye kukwicisha bugufi kugira ngo bashobore gutangurira hasi. Vyankiye yuko bashobore kwicisha bugufi bavuge bati reka ngende gukurikirana bino bintu by'umutante wanje, reka ngende gukurikirana zino ndimo z'umuonkle wanje ashobora kuba yibera mu gisagara kumbure atamwanya afise akandi kazi. Wewe ushoboye kuduga ruguru ukamukurikiranira hariya kuri ferme, ukamukurikiranira inka ziwe canke ukamukurikiranira imirima yiwe, ni ibintu byoshobora kuguha impembo, mbere ugashobora kwigira ibintu byinshi, nawe ugashobora gukora ivy'iwawe hanyuma ugashobora gushika ku iterambere. Kubera diplome yawe byaranze yuko ushobora kwicisha bugufi kugira ngo ushobore gutangura kuvandereza utuntu tumwe, ushobore kuvandereza impuzu, ushobore kuvandereza ibirato, ushobore kuvandereza amagi. Kubera diplome yawe ngo ushobore kwicisha bugufi byaranze yuko wegera babandi witangwa abapeiza kugira ngo bashobore kuguha imitwe. Kubera diplome yawe byaranze yuko wegera bamwe wita ngo baba banyuma mu ishuri, ariko uno munsi bashobora kuba batunze, bashobora kuba barashitse ku bintu bikomeye cyane, ariko kubera diplome yawe vyaranse yuko ushobora kubegera kugira ngo ushobore kubabaza ibintu bimwe bashobore kuguha imitwe y'ukuntu nawe ushobora gushika ku iterambere. Ugasanga rero kubera iyo diplome wagumye mu bukene, wagumye muri za mbaragasa nk'uko bavyita, wagumye wihagazeko. Ugasanga umuntu yarihagazeko ngo kubera diplome ye, ugasanga umuntu yarihagazeko mugabo ugasanga ntacafise. Ugasanga umuntu yarabaye nabi umutwe, ugasanga umuntu asigaye yanka abandi, ugasanga umuntu ntashobora kwicarana n'abandi ngo kumbure data ngo bajya bapeiza ngo sishobora kwicarana nabo, ngo bajya abantu batize ngo bajya abantu bananirwa kwishura ngo sishobora kwicarana nabo, ariko ugasanga barakurusha amafaranga. Agasanga hari ikintu turiko turarondera kuri inosi, nuko umuntu agira ubuzima bwiza, nuko umuntu ashobora kuronka amafaranga agatunga. Ibyo na jewe nkiri kwishura igihe ntabibona, ariko uko imyaka igenda iragenda umuntu arakeneye amafaranga. Guys, turakeneye amafaranga, waba wayanka canke wayakunda, turakeneye amafaranga. Wanka wemera wihagarara ko canke wagira gute, urakeneye ikintu cyo kwinjiza amafaranga. Ureke gusa kuguma widadira ngo uri kurasaba akazi hirya no hino, ngo uri kuradepansa amafaranga atayufise. Ni wicishe bugufi, umanuke kabisa, wicishe bugufi, ubone yuko atacushoboye, ubone yuko naho ufise diplome kumbure udashobora gushika kuri bwa butunzi, ubone yuko naho ufise diplome udashobora gushika kuri za ndoto zawe uticishije bugufi. Hanyuma rero umaze gutahura iryo banga uce wicisha bugufi. Umaze kwicisha bugufi rero ukore ya myuga mito canke wemere ukorera umuntu. Ndafise témoignage y'umuntu afise diplome yahejeje, n'umu engineer akomeye, ariko yaremeye aricisha bugufi atangura akazi, ariko arakubura muri entreprise kanaka, ariko mu nyuma aratera imbere, intambwe. Ubu yikorera ivyiwe, n'umuntu akomeye cyane. Kumbure hamwe ugiye urabaza abantu bose bagiye baratera imbere, kumbure ugiye urabaza abantu bashobora kuba bari bahambaye bafite amadiplome akomeye cyane, kumbure iterambere ryabo barashobora kuba nabo bahereye hasi, kandi ndizera neza yuko bahereye hasi. Nawe rero nakaryo keza ko gutangura gushasha, nawe rero nakaryo keza ko kurengera iyo diplome ufise, ukavuga ati na jewe reka nigana abandi, ntangurire hasi, nicishe bugufi, ntanguriye kuri bikeyi, kumbure bijya mbona naka ashobora kuba yaratanguriye ko. Ego abantu twese murazi yuko bijya naka ashobora kuba yaratanguriye ko, sinshobora kubishikako ntatanguriye hasi. Mwibuke kino kintu ni ikintu gikomeye cyane, nakakarorero nama mpa abantu benshi. Iyo
baraciye umugani mu Kirundi, umwana ngo aravuka ngo ntiyuzura ingobyi. Iyo umwana avutse ntashoka aba muniniye, atangurira kuba mutoyi hama akagenda avyibuha, hama mu nyuma umwana arahavura, yavuye mu nyuma agahagarara, hanyuma ahagaze mu nyuma agatangura agatambuka, hanyuma agatera aduga hejuru, agakura akaba umutama. Rero natwebwe no muri business nuko nyene twadukwiye kwiyumvira yuko hariho ahantu umuntu ategerezwa gutangurira. Aho hantu umuntu ategerezwa gutangurira naho si misi yose hame ari hejuru, harashobora kuba ari hasi cyane mbere ugasanga ku kantu gatoyi uradandaza utuntu duto, hirya hejuru ukazodandaza impuzu, hama mu nyuma ukadandaza ibirato, mu nyuma ugasanga uradandaza amapikipiki cyangwa amamoto, hama mu nyuma ukadandaza imodoka, mu nyuma ukadandaza indege, mu nyuma ukadandaza ivyo ushaka byose. Ko murazi yuko urudandazo rwagutse kandi umuntu ashobora kudandaza ibintu byinshi. Byumvikana rero yuko hariho ahantu umuntu ahera, hanyuma hariho n'ahantu umuntu aba ashaka gushika bivanye na objectif, bivanye n'ivyo wihaye, bivanye n'ihangiro wewe ushaka gushikako. Hano ikintu umuntu yokora no kwicisha bugufi, ukarengera diplome ufise, ukarengera amashuri ufise, ukarengera mbere na famille. Hariho igihe umuntu yibaza yuko agiye mu kintu abantu bo mutwenga, abanyi bo muvuga, ugasanga inshuti zawe zirakuvuga, ukarengera ivyo byose, ukicisha bugufi, ukamanuka, ugatangurira hasi, ugatangura gukora twa tuntu duto duto. Ndizera neza yuko Imana yawe ishobora kukuduza, kuko twaragiye turabona abantu bose bagiye baricisha bugufi yashitse kure. Ndakwibutsa neza yuko abantu dushobora kubona muri no misi bateye imbere, haba mu gihugu iwacu canke hanze y'igihugu, nuko hariho ahantu batanguriye. Muribuka za Amazon ukuntu zatanguye, murabisome. Muribuka ukuntu za Facebook zatanguye, muribuka ukuntu Bill Gates na Steve Jobs batanguriye ahantu hatoyi, batanguriye muri garage. Nizera neza yuko bino bintu iyo tugiye turabiraba, nizera neza bano bantu iyo tugiye turabaraba, natwe byo duha ingufu zo gutangura, natwe byo duha ingufu zo kwicisha bugufi, kugira ngo twicishe bugufi, turengere ikibano, turengere amashuri twaciyemo, dushobore gutangura buke buke, kugira ngo dushobore gushika kwiterambere. Mbega ibyo twako turavuga hari icyo byakubwiye? Mbega ibyo twako turavuga hari icyo byagufashije? Share this video with your friend, kuko ndizera neza yuko ibyo deje kuvuga hano bishobora kugufasha wowe, bigashobora gufasha n'abandi, kumbure bagatinyuka, bagatangurira hasi, hanyuma bagashobora gushika kwiterambere. Ndagusezeye, iki 9 ni muri video ikurikira izosohoka ku munsi wa mbere. Ndagushimiye cyane.